ariko buriya umusirikare w'umurundi wumvise amafaranga ahembwa agahinda ko kwica tugereranije ukuntu ibintu byo mu Burundi bihenze umusirikare w'Uburundi amafaranga ahembwa agura ibiro 2 by'inyama kandi uwo yagiye kurwanira igihugu iyo ni ingaruka ya mbere kandi iyo apfuye nta nuko banamuhamba bamuzana ngo bamuhambe ahubwo bobo ukuntu babigenza kubera ko hariyo buriya nimba mutanabize hariyo abasirikare b'igihugu hakabayo n'imbonera kure nanone za CNDD-FDD zarungitswe rero iyo umusirikare apfuye w'u Burundi akafira muri Kongo ntago bavuga ngo yapfuye ahubwo bafata nimero matricule yiwe bakayiha imbonera kure uwe bagaca bagenda mu muryango iwabo bakagenda bakavuga ngo yatorotse igisirikare sivyo no kuvuga ngo wa muryango utazoba wahambye umuntu wabo utanamenye ko yapfuye akaba ari nawe yahahira umuryango bivuze ngo nimba umuntu yatorotse igisirikare leta nta kintu iri buho umuryango sivyo izo rero ni ingaruka za mbere iyo nimero matricule ihawe imbonera kure bivuga ko ubwo umushahara we ukomeza gutangwa ariko ugahabwa imbonera kure yapfuye imbonera kure hawe nimero matricule yiyo bivuze ngo yambonera kure niyo ikomeza igahabwa ya mafaranga niko biri kugenda ntabwo ari umuvyeyi kandi Imana ni umuvyeyi w'abana biwe ntabwo ari umuvyeyi wacu nje nabikubwiye ko ari umuvyeyi wacu guys ibintu biri ko birakorerwa iwacu n'agahinda n'akabonke kandi nta probleme hama ikindi naco je novuga nuko novuga ko abasoda bari kubapfira i Burundi ntimuzi inshuti zacu ziko zirapfira i Burundi ihorere mama n'agahinda shalisa n'agahinda shalisa bashize abatutsi imbere bari imundeke bafashe nene uko mutaza amatego nyaje ari karaba hariho abantu muja ku malive mutazi ivyari ibyo biriko biraba muri Kongo hariho abantu muja ku malive mukavuga ibi nebe mugane muza abasoda bariko baraja ku matere hariho abasoda hariho inshuti zacu ziko zirakwa ku rugamba kuri twe nk'abakongomani turabizi abana b'abaofisiye hariho abana b'abaofisiye b'abarundi bariko baragwa muri Kongo ntibaronke n'ibiziga iyo muriko murahari ibintu ngaha numva inzigo numva no batuka mwezi nkabarya none hariho umuntu yabajije ati none abarundi bariko baziriki muri Kongo nihagira umuntu anyishura ikintu mu Burundi ariko arazira muri umusoda w'umurundi ariko arazira muri Kongo n'umushahara wiwe ntibanamuhembe hariho famiye ntamvugiye ngaha kandi ntawe ushaka kuvugira ngaha y'umuofisiye hose baragandaye ntibazi n'uwaba iyo yapfiriye mu gahinga ntibazi iyo yapfiriye n'umunsi baragandaye mugabo baranabaje n'ikiziga iyo kiri ntawuzi iyo kiri hanyuma ngaha mukagenda kuvuga n'umusoda ariko araziriki muri Kongo ni mwishuri ico kibazo umusoda w'umurundi ariko araziriki n'umushahara wewe ntibanamurihe n'ikintu na kimwe abarundi bariko baziriki barundi kazi inshuti bagenzi namwe bajyango b'umuryango wacu wa ise rapide seruka turabaramukije amahoro y'Imana aho muri hose twongera tubipfuriza imigisha y'Imana mu banyu no mu byanyu. Umwaka wa 2026 usize inyuma imyaka irenga 20. Abarundi turi mu buja bw'intwaro y'umukazo kajyanisha miryango ya CNDD-FDD nayo imyaka 10 irarangiye uwo mugambwe CNDD-FDD uko dishano mu Barundi aho wishe urasahura urasambura igihugu kuva mu mwaka wa 2015
ivyo rero vyaragize ingaruka mbi nyinshi zitandukanye ku gihugu cacu c'u Burundi. Abarundi barenga ibihumbi baragandaguwe, abandi ibihumbi baranyuruzwa, baricwa, batabwa mu nzuzi no mu mashamba, abandi ibihumbi barafungwa bahogwa ubusa, benshi bahogwa ivyiyumviro vyabo. Abarundi barenga igice c'umuriyoni barahunze igihugu. Imiliyoni zirenga 12 z'abarundi bugarijwe n'ubukene, aho gufungura rimwe ku munsi bisigaye ari gihamana ku barundi batari bake. Uretse abarundi barenga igice c'umuriyoni bagorewe mu buhungiro kubera bahunze ubwicanyi bubi bwa CNDD-FDD, uno musi mu gihugu c'u Burundi umugambi nyamukuru uri mu barundi benshi no guhunga igihugu canke guta igihugu ukaja kuronderera ahandi. Abarundi bari kurushi bonyene nibo bashobora kuronka ivyankenerwa vy'ubuzima. Abo nabo benshi ni abari mu miryango y'abategetsi bo mu mugambwe CNDD-FDD, kuko aribo bonyene bariko basahura Burundi, bagatwara ibintu byose bakihagira ivyotunganirije abarundi imiliyoni 13. Muri ayo magogwa abarundi barimwo, ijambo rimwe niryo usanga mu barundi hafi bose, ngo mbega iyi ntwaro izotuvako ryari? Abandi bati uyu mwaka wa 2026 uzodusiga turi bazima. Abandi bati mbe ninde azodukiza? Abandi bararengewe bahitamo ngo kwiyakira, uretse ko hari n'abandi barundi benshi bahuye n'ihahamuka, ihungabana ryo mu mutwe, usanga bobo benshi bataciyumvira n'ivy'igihugu. Umuntu yihweje ayo majambo n'ivyo bibazo biguma bigaruka mu Burundi no mu Barundi, usanga abarundi nka bose harimwo n'abanywanyi bo mugambwe CNDD-FDD bipfuza vy'ukuri ko ibintu bihinduka mu Burundi, ubutegetsi buhari bukahava. Ariko ni bake batahura ko ico kibazo kiraba umurundi wese ari muri uwo mubabaro, abiciwe ababo, abanyururijwe ababo, abakeneshejwe bari mu bukene kubera intwaro mbi, nabo bose bahunze igihugu cyabo. Mu kiyago umunsi w'ivyizigiro cuno munsi twipfuje kurabira hamwe imvo zituma abarundi benshi, no kuvuga imbabare zose z'intwaro y'umukazo ya CNDD-FDD, tuguma turindiriye ko ibintu bihinduka, ariko ntidutahure ko umwe wese ategerezwa kubigiramwo uruhara. Imvo ya mbere dusanga biterwa n'ubwoba bituruka ku bwicanyi bukaze n'ayandi mabi CNDD-FDD yakoreye abarundi muri iyi myaka irenga 20. Umurundi wese iyo yibutse abantu bisho abandi bagatotezwa, acagira ubwoba, akibwira ko ataco vyomara kugerageza ku bwoba bwo kwicwa canke kugirirwa nabi. Ivyo rero bica bituma benshi bihitiramwo kurera amaboko, ntihagire ico bakora, ariko kwidoga vyovyo bigakomeza. Ubwa kabiri, kwihebura umuntu agahitamwo kutagira ico yokoze, bituruka kuvyo abantu babonye biteye ubwoba vyakozwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Abandi bagafatira kuvyo abantu bagerageje muri kahise ariko bikananirana. Ivyo rero bibatera kurera amaboko, kuko benshi baca biyumvira bati eka n'ubu ntaco bimaze kugerageza kuko nta wuzi ko twobishobora. Ariko uko no kwihenda cyane. Imvo ya gatatu ituma abarundi bihebura bakaguma biteze umukiza ariko batazi iyo azozanana, nukubona uku kudakorera hamwe kuri mu barundi, na cane cane abitwa ko ari imbabare za CNDD-FDD. Ufatiye kugwanko ruri hagati y'imigwi, imigambwe n'imihari ivuga ko yipfuza kugwanya intwaro mbi ya CNDD-FDD, abatari bake birabaca intege, kuko ubutegetsi hari naho bubigiramwo uruhara mu gukoresha bamwe muri iyo migwi. Ariko aha abarundi duhamagarirwa gukanura, tukamenya ukuri kuba kwinyegeje inyuma ya bamwe n'abandi muri iyo migwi itandukanye, kuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD biramaze kumenyekana yuko hari abo bukoresha bamwe mu ndongozi mwibaza ngo zigwanya ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD, ariko mugasanga by'ukuri abo bahemu barakorera na CNDD-FDD mwibanga ku nyungu z'amafaranga y'umurengera CNDD-FDD iha bamwe mu ntumbero yo gufasha ubutegetsi kumara kabiri. Ubwa kane, umwiheburo munini mu barundi watumye benshi biyumvira ngo CNDD-FDD izokwisenyura, ariko ivyo ntibizopfa bibaye, naho hosigara babiri
bazoguma kwibanga ryo gukorera ikibi abarundi n'Uburundi. Abarundi benshi bihebuye bibaza ngo ubukene buri mu gihugu ngo buzotuma kumbura intwaro yisenyura. Abandi baguma bibaza ko urwanko ruri hagati y'abategetsi ba CNDD-FDD ivyo twumva ngo ruzotuma intwaro mbi yabo isenyuka. Oya namba, ivyo ntibizoba. Hari n'abibaza ngo hazoza amatora akuraho CNDD-FDD nk'uko hari abanyepolitiki bakunda kubibwira ababumviriza. Sivyo na gato, kandi benshi mu babwira abarundi gutyo barazi ko ku ntwaro ya CNDD-FDD ata amatora ashobora gukura CNDD-FDD ku butegetsi, kuko muramaze kubibona CNDD-FDD imaze kwiba amatora karenga gatatu. Hari n'abandi bihenda ngo intambara ziri mu karere ngo nizo zizotuma ubutegetsi bwa CNDD-FDD buhava. Sivyo na gato, ikugwa ry'intwaro mbi ya CNDD-FDD rizotegurwa n'abarundi bavyumvikanye, bongere babikore bari hamwe. Nta gihamana kizobamwo, kuko intwaro ya CNDD-FDD ikoresha uburyo bwinshi n'amayeri menshi cyane gose. Iyo igize ubwoba muzorabe yirukira aha mu bihugu bibanye mu karere no mu mihari imwe imwe gusaba ibiganiro, bavuga ngo bipfuza umubano mwiza. Ariko kubera vya vyiyumviro bipfuye by'ubwicanyi n'amacakubiri n'ubukunzi bw'inda, ubutegetsi bwa CNDD-FDD ntibushobora gupfa bubanye neza n'uwo badahuje imigambi, na cyane cyane bene iyo migambi ijanye n'ubwicanyi n'ivyiyumviro by'ihonyabwoko. Izo mvo zine rero zose twarabiye hamwe zitwereka ko icambere abarundi dukwiye kumenya, ugutabagwa kwacu kuzova mu mitwe yacu, mu maboko yacu no mu bikorwa byacu, na cyane cyane mu kwizera Imana yo yaremye iki gihugu cyacu cy'u Burundi, yo ishobora kudushoboza kuja hamwe tukikura ko intwaro mbi y'ubwicanyi nakajyanisha imiryango ya CNDD-FDD iteza amagorwa abarundi n'Uburundi. Mu kiyago gikurikira tuzorabira hamwe zimwe mu nyifato n'ibikorwa bishobora kudufasha